nari nabibamenyesheje yuko mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro tuzoba turi kumwe n'umutumire, none ndi kumwe n'umushitsi hano turaza kumenya ibitari bike kuri we no ku gikorwa c'Imana asanzwe arongoye. Reka ndamwakire atwidondore. Murakoze cyane kwikaze. Ni Jean Claude Maniratunga yubakanye na Ndayisenga Solange, dusangiye umwana yitwa Bright Clara Docile, nkaba ndi umurongozi wa Brightness Burundi. Yego, mwavyumvise ko turi kumwe na Claude Maniratunga. Kaze cyane. Murakoze. Utubwiye ko murongo y'igikorwa citwa Brightness. Yego. Tubwire mu majambo yagutse mukora ibiki, mwatanguye ryari? Murakoze. Brightness bwa mbere ni ijambo ry'icongereza sobanura umuco ukayangana. Hanyuma ni ishirahamwe rukristo risanzwe rikorana n'abanyamuziki. Hanyuma ryavutse mu mwaka wa 2010. Ico gihe twari mu ishure ry'indaro internat aho bita mu Kivoga. Niho nahurira n'abandi banyamuziki hamwe no gusangira umutwaro wo kubona abanyamuziki bahindutse tuja hamwe kugira ngo dushobore gutanguza ishirahamwe. Yego. Ni riratanguye, mbega mumaze gukora ibikorwa byagute? Murakoze. Mba ko ari mu 2010. Mu 2012 niho twatangura gukora mu gisagara ca Bujumbura. Hano hari inyubako z'ishengero Baptiste aho bita mu Ngagara. Hanyuma ni naho hambere twakoze concert ya mbere bwa nta archive d'office mu 2013. Hanyuma nkuko benshi babizi baramenya amatimu canke amaband canke imigwi y'abaririmbyi mu gihe bakora ibikorwa iyo myaka yose gushika no munsi nta bikorwa bigaragaza Brightness byari bihari, kuko umwitwariko wacu wa mbere ntabwo ari podium, ntabwo ari gukora indirimbo. Umwitwariko wacu wa mbere niwo kwigisha, gutegura no kurungika abanyamuziki. Tuvuze abanyamuziki ni migwine, hari abaririmbyi, hari abacuraranzi, hari abandika indirimbo, hakabaho n'abarongora amakoraniro y'abizera. Iyo migwi ko ari ine niyo dufasha kubijanye n'igikorwa navuga Imana iba yarabahamagariye n'ingene bogikora. Mugabo atari kera cyane muri uyu mwaka turimo nyene turamaze gukora indirimbo 5 nk'igikorwa kimwe gifatanye n'ishure dusanzwe dufasha abanditsi b'indirimbo nduramana hamwe n'abarongora amakoraniro biciye mu ndirimbo abo twakwita abaririmbisha. Ayo mashuri ukora ni ishuri rimwe rifise ibisata bibiri. Ni kuvuga mu bikorwa dukora tubatse ko turashaka yuko habaho urunganwe rushasha rw'abanyamuziki bandika indirimbo zishingiye ku vyanditswe vyera. Nibwo butumwa bwiza. Muga kandi ntitwokwigisha abantu ubwacu tudashobora kwerekana ivyo tuba turiko turafasha abandi. Ni muri iyo ntumbero twakozemwo indirimbo 5. Turamaze gushira indirimbo 2 ahabona ku rubuga rwa Brightness Burundi ni YouTube. Indirimbo ya mbere yitwa Turasenze, indirimbo ya kabiri yitwa Nushimwe. Ni ivyo bikorwa navuga bigaragara biboneka. Mugamande y'ivyo ku batuzi turatunganya uruganda rukunda kuba rimwe mu mwaka twitirira ikarisha bwenge, aho ruba rufise urufatiro rw'ivyo twizera ko ari byo twandika. Ivyo twandika ari byo turirimba, kandi ivyo turirimba ari byo twizera. Naho dutumira abanyamuziki bose ijya migwine nababwiye bakaza by'ukuri tukibutsanya ivyo twizera, mbere twizera iki kugira ngo by'ukuri dushikane ku byo turirimba. Umwitwariko wa Brightness rero no kugira ngo ishengero ryo mu Burundi rishobore kuririmba ubutumwa bwiza. Murakoze. Ni ibintu by'inkoramutima. Nk'ubunya bariko barakurikirana kino kiganiro bari muri iyo mice, uwifuje kwiga bica bigenda gute? Murakoze cyane. Kubashaka kwiga nkuko nabivuze ni bisata bibiri ubu dufise turiko turafasha mu buryo bw'ishure. Igisata c'abandika indirimbo zishingiye ku ijambo ry'Imana n'igisata c'abarongora amakoraniro. Twakira mu kwezi kwa mbere ku mwaka, ishure rigatangura mu kwa kabiri. Ishure rimara amezi 6. Kuva dutangura mu kwezi kwa kabiri
heza mu kwezi kw'indwi haraheze indwi imwe dusohoye urunganwe rwa gatatu ubure tuzokwakira urunganwe rugira 4 mu kwezi kwa mbere niho twakira aba bifuza gukurikirana iryo shure bigira hehe gira mu Kamenge barabara rya 6 ego aho bita muri quartier Gikizi uvuye ku ikaburimbi haruguru y'isoko akazero kwa 3 murabiki kugira mwakira abanyeshuri ubwa mbere nuko uwo muntu aba afise ishengero rimureze kandi nabo twakira turabatuma kete recommandation ya pastor ego no kuvuga tubikora mu migenderanire tuba dufitanye n'abarongozi b'amashengero kuko twigishiriza ishengero canke turerera ishengero rero turabasaba ko umurongozi w'ishengero amuhereza iryo kete kari turungikira hanyuma tukamwakira twaje dutambukana ico gihe ni nkuko duhejeje kwiga mu mezi 6 wa murongozi yamuturungika turamutumira kugira aze tumucire ku mayange ivyo twamaranye amezi 6 tubafasha kuko tuba twifuza nabo ko batubera ijisho no gutwi ntibaze baranatobeshere kubijanye n'ico tuba twamaze umwanya mutari muto dufashanya ego hamande y'ivyo nta minakva dusaba uretse ku mpera y'ishure canke uwo mwanya tumarana turiko turiga turategura ibirori byo kurangiza ko rugendo aho tubasaba 50 gusa babifatanye n'inzimano kuko baratumira umuvyeyi mu buryo bw'umubiri na pastor umuvyeyi mu buryo bw'impwemu n'undi mugenzi nk'umwe bakaza kugira ngo bumve ivyo bari bamazemo iminsi nico bagiye guterera aho Imana iba yarabashize yego numva ari ikintu gihambaye mwazanye mu mubiri wa Kristo ndashaka kumenya mbega bakira gute izo nyigisho byukuri nka jewe bimbajije nibaza ko inyishu yari kuba nziza yaba hari nk'umunyeshuri umwe kumbure nk'ubishima umunsi umwe nozana umunyeshuri nk'umwe mu banditsi undi mu barongozi mukababaza byo bamaze kunguka ngira kumbure byoterera gusumba ko jewe ari jewe naba nk'umuyobozi w'ishuri hongera nkacamvuga ingene bazakira muga muraronka intahe bien sûr ego nagomba ntumirira ko batwumviriza baje ku rubuga rwa Brightness Burundi hariho graduation y'umwaka iheze yabaye iriko hariho n'intahe z'abanyeshuri hakabaho n'iz'abapasitori ubwabo bavuze niyumvira ko byaca biterera gusomba ariko nkize ko dukorera ahantu bidakenewe byukuri ubwacu biranadutera intege kubona uba pastor ubwabo ariko bararungika abanyeshuri kandi bakabona nihinduka inyuma yo kubarungika ingene abo bantu babandanya bariko baterera mu mashengero barimo yego nk'imigambi yakazoza mu fise yo bari murakoze cyane mu migambi dufise yakazoza imwe ifatanya cyane nuko tugwiza indirimbo nyinshi ziterera mu makoraniro y'abizera sinzi ko mumaze kubibona abarundi barandika n'ibyo indirimbo nyinshi zirahari mugase indirimbo zose zanditswe wanashaka zishobora kuba zivuga amajambo yo muri Bibiliya abizera baba bakeneye duhamagarirwa kuririmba ubutumwa bwiza nkuko rero turiko turasohora urunganwe no kwita rushasha hamwe n'inagurwa ry'ubutumwa bwiza mu ishengero ryo mu Burundi twifuza ko haza by'ukuri indirimbo nyinshi zanditswe n'abarundi Selaim Nodi narabonye mwarabakoresheje ikiganiro nakigoro bariko barakora kubera ko harako gahazi bafashe indirimbo zakoreshejwe mu makangura yabaye muri kahise hanyuma bazikura muri rurimi rw'icongereza bazishira mu kirundi abatarazumviriza bagende kuri Selaim Nodi barabizo ndirimbo ni indirimbo zishingiye ku butumwa bwiza kandi ubutumwa bwiza nibwo dukeneye nk'abizera rero Brightness tuko turashaka kurera abandi kubwo butumwa bwiza kugira ngo dushobore kuronka indirimbo nyinshi zanditswe n'abarundi kandi zishingiye ku butumwa bwiza rero nka Brightness hamwe Imana yabidukundira hama abatwumviriza bakadushigikira turifuza nko gushira habona indirimbo 1000 zishingiye ku butumwa bwiza zikakorerwa amashusho ishengero ryo mu Burundi rikaba rifise aho rishobora kuvoma abarongozi b'indirimbo no Musa hageze ko batora indirimbo ikibarongo rusanga hari kibazo abo dukunda kwigisha barakunda guhura n'ico kibazo tukababwira ati nk'akarorero
uno munsi umwigisha w'ijambo ry'Imana aza kwigisha ku rukundo rw'Imana. Rondera indirimbo zivuga ku rukundo rw'Imana zanditswe n'abarundi baronka nke cyane. Urukundo rw'Imana hari n'igihe baronka na nyinshi kubera rurakundwa kuririmbwa. Muga nk'akara tuvuze cagura indirimbo ziza kuvuga ku vyizigiro vy'abizera, aho twibutse iyo twimirije kuja, aho Yesu Kristo azogaruka. Rondera indirimbo zanditswe n'abarundi ntazo baronka. Rero ni muri iyo ntumbero two turashaka muri kazoza gukora indirimbo zirenze 5 tumaze gukora, tumaze gushira 2 habona. Imana irishoboje rero umwe mu migambi nariko ndabasangiza noyo gukora indirimbo nyinshi 1000 zica ahabona. Kuko ntidutumbereye gukora amakonsere nkuko abandi bose bayakora gose, mugabo nk'igihe tuzoba twarakuje izo ndirimbo 1000 kugira ngo umutima w'ubutumwa bwiza ugume uhari no mu runganwe ruzokurikira. Birashoboka ko tuzoza turakora amakonsere nk'ayabandi bose bakora, mugabo atumbereye ko ubutumwa bwiza burushiriza kuba veikire bubwiriza ubutumwa bwiza ari bwo buba urufatiro rwo gusenga. Amakoraniro ahari amakoraniro y'abizera y'abarundi. Ndagushimire. Murakoze cyane. Ndabashimiye. Imbere yo kukurekura abantu bakeneye gukurikirana amakuru ya Brightness Burundi babarondera gute kuri platform numérique? Ku buryo bumwe turafise page ya Facebook nyene noherako, aho twandika ko n'inyandiko zitandukanye, bimwe tukanabivuga ko ivyo twagura mu mashuri turabicisha no kuri iyo page kugira ngo abantu naho batashobora kuba barize iryo shuri baronke n'utuntu dukeya twibice tuba tumara mu mwanya munini. Hanyuma turafise YouTube aho haca ko ibiganiro bitandukanye, hamande izo ndirimbo zibiri ziriko hariko ibiganiro bivuga ku bijanye n'umuziki n'indirimbo mu vyanditswe vyera, hari n'ikindi kivuga kuri kahise k'ishengero, hamwe n'ibindi biganiro bitandukanye aho tuba dutumbere ko abantu bashobora gutahura icari co guhimbaza no gutazira, kuko ari amavuga akunda kubatera confusion. Bacenga barashobora kuturonka, ariko kandi barashobora no kutwandikira kuri email Brightness Burundi /6 gmail, batwandikira ubwo butumwa buradushikira. Ndabashimiye kuba mwaciye muri kino kiganiro. Nukuri natwe turakengurutse kuba mwatwiyumviriyeko mukadutumira. Murakoze cyane. Reka dushimire cyane umurongozi wa Brightness Burundi Claude. Dusigemwo indirimbo y'umugwi Brightness, hanyuma ndaza kugaruka ndangiza iganiro.